Ndabaramukije cyane bakunzi b'ijambo ry'Imana dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Data TV. Amahoro y'Imana kugubwa neza no kubanirwa n'ivyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Jewe muteramanye muriko murabona kandi muriko murumva, nitwa Manirambona Janvier, nije nkunze kubana namwe mu kiganiro igitondo gishasha, ikiganiro yaga muganga, ikiganiro tuno n'utundi, mbere n'ikiganiro umutsima w'ubugingo nawe ncunye niyo twagiteguye. None rero nagomba dusangira amajambo mu bubangutsi tudatevye, ijambo yotubera ijambo ry'umunsi, ijambo ry'urufatiro, ijambo ryo kuzirikana ko impamba y'umunsi mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice c'indwi umurongo w'icenda n'umurongo w'icumi. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yohana abona abacunguwe bari mw'ijuru. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose. Ibi bintu muvyumve neza. Bahagaze imbere y'iyo ntebe y'Imana, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu, ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'Imana, Imana yawe w'intama, nako Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo mbazaniye ngo dusangire namwe kumbure mu kiganiro cacu igitondo cacu cuno munsi. Aya majambo dusomye tubona yuko Yohana ngo yeretswe abacunguwe ngo bari mw'ijuru, Imana yacu nidutabara. Ibintu rero bivugwa neza ngo bari mw'ijuru, kare nawe atari kuvuga muri no titre. Muri ano majambo ari ngaha dusomye turabona yuko bari imbere y'intebe y'Imana n'imbere y'intebe y'umwagazi w'intama w'Imana, ngo bafise amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga, baririmba banezerewe. Ari gikorane gikomeye, baririmba batazira. Iyi ngabire yo kuririmba izobandanya no mw'ijuru, ariko ibi ndiko ndakora vyo kwigisha no gusigura kumbure irivuga butumwa ndiko ndakora ntirizobandanya, kuko kwigishwa nino mw'isi. Mw'ijuru barahimbaza, no guhimbaza Imana imisi yose, amasaha yose, kuri yose. Imana yacu nidutabare. None rero ngaha mbega umuntu yokwimva ati none iri jambo umuntu arirondera mwiriye jambo. Aha nashatse ngo ubone iki gicapo ca bano bantu bacunguwe, ingene ari benshi mugabo si bose. Ni koko ni amasinzi, ni benshi bo mu moko yose n'imiryango yose n'indimi zose. Bigomba kuvuga ngo mu bihugu vyose vyo kw'isi harimwo abacunguwe, abemeye gucungurwa, bazoba muri kino gikorane mw'ijuru, bazobana n'Imana, bazoba bashagaje, bazokoranira mw'ijuru. Iri koraniro ry'abera bazoririmba, bazonezerwa, bazotazira Imana. Bigomba kuvuga yuko rero nta limite, naho uri umurundi kuko nanje ndi umurundi, naho uri umunyarwanda kuko abanyarwanda barumva ikirundi, naho uri umunyamulenge kuko abanyamulenge barumva ikirundi, n'abandi kumbure mu zindi langue bantu, izi bavuga ni bantu languages. Ni ukuvuga umuntu wese yemeye gucungurwa, kuko birashoboka yuko umuntu yanka gucungurwa, ntiyakira incungu, ntiyakira agakiza. Twarasomye ijambo ryatubwiye ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopferube. Umwizera wese, umwizera rero ni ukuvuga umwakira wese, uwakira incungu, uwemera gucungurwa, uwemera kwakira urukundo rw'Imana, uwemera kwakira ingabire y'agakiza,
uyo ngo ntazopfe rubi ariko azohabwa ubugingo budashira. None rero ngaha twabonye ngo hanyuma y'ibyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura bo mu mahanga yose, si abazungu gusa n'abirabure turimwo, n'imiryango yose, si imiryango y'abami, y'abaganwa n'abaki n'abaki, na wa muryango w'iwacu twebwe nyine abantu bato bato dukomokamwo. Ivuga ngo n'amoko yose hatitaweho ngo ni Hutu, Tutsi, Twa n'ibindi bitandukanye, kumbure n'indimi zose, n'ikirundi aho naho nyine kirimwo, ngo bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, n'ano majambo hari indirimbo ivuga ngo hariho bamwe bazinjira mw'ijuru bavuga n'ibindi byinshi, mugabo iyo ndirimbo nayikunze. Hariho ikibazo kumukigera ngo mbega uzobayo, jenho nzobayo. Imana yacu nihimbazwe. None rero turumvise ingene bizogenda, ngo bafise amashami y'ibigazi mu minwe, baririmba bataziruwera, bavuga bagakiza n'ak'Imana yacu. Imana yacu nihimbazwe. Bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, mbega uzobayo? Wumva ufise ivyizigiro vyo kuzobayo? Mbega uriko uraharanira kuzobayo? Mbega uri muri abantu bavuga ngo umwizera wese ntazopfa rubi ariko azohabwa ubugingo budashira? Waramwizeye Kristo Yesu, waramwakiriye, mbega uramugumije, urashishikaye, urabandanije kuba mu mugwi w'abacunguwe bazokoranira mw'ijoro. Hari ikoraniro ry'abera bazobamwo. Imana yacu nidutabare. Hari izindi nyigisho zihora zivuga ngo abazoja mw'ijoro ngo ni 144, abandi bose ngo, ariko mugabo none bino bintu navyo ko vyanditse ngaha, ubwo nivyo bafondafonze, ariko ibi birasiguritse yuko mu ndimi zose, mu mahanga yose, mu moko yose, no mu miryango yose. Imana yacu nidutabare. Rero ni iri jambo nagomba ngo wiyumvire kuno munsi, ubwe ngo mbega ivyo ndiko ndakora vyose, ubwo ndiko ndategura kazoza kanje, ejo hanje ni heza, nzoba muri iri koraniro ry'abera. Kizobuza umuntu kuba muri iri koraniro ry'abera ni icaha. Imana yanyu icaha urunuka. Muririmbyi yaririmbye avuga ngo ubwami bwo mw'ijuru sinyabarega, bapfa kuvutururiramo ngo imyanda yose. Kubw'iyo mpamvu ngo umwami Yesu ntazopfayo kwemera kuvutururirayo abanyabyaha, abanyagasembwa, abashakanya, abasambanya, abicanya, abarozi, abanyabwibone n'ibindi, abanyenzigo n'ibindi byinshi. Umwami Yesu ngo ntazokwemera gupfa kuvutururirayo. None rero ndakwipfurije kuza muri kino gikorane, kandi ndipfuza kuzokibamwo, ndipfuza kuzoba muri bano bantu tubonye. Coma nkazofata ishami ry'ibigazi mu minwe, nanje ndirimbana n'abera indirimbo y'abacunguwe. Imana yacu nidutabare. None rero turondera amahera, dusatire, tuzinduke mu mutwenzi, saa 10 turondera ubuzima. Ejo bundi naganiriye n'umuvukanyi wanje asanzwe ari umushoferi, avuga ngo nazindutse saa 8 mva ruguru mu ntara za ruguru yava. Ati mugabo ngera ahantu ndabona ko nabuze abantu mitana, cambanza ndahagarika imodoka, hanyuma ndaryama muri iyo ndarindira. Kunabona ati mabashiki Bujumbura ata abandi bantu ndose mpakira. Imana tuje dutabare. Rero tuzinduke turondera amahera, ariko mugabo kandi duharane no kuba mu bacunguwe, kugira ngo tuzobane n'abacunguwe, tuzobane n'abera mw'ijuru. Nivyo nipfuza, kandi nawe nivyo ndakwipfurije. Aho uri hose wiyumvire ikintu cyo gutandukanya n'Imana,
mu byo uvuga, mu byo wiyumvira, mu ndabo, mu ngendo, mu ngeso, mu nyifato. Ntiwemere ko ari icaha kikugira umuja, ntiwemere ko ari icaha kikuganza, ntiwemere ko hari ikintu kiguca mu ryahumye ngo kizotuma utaba muri uno mugwi w'abacunguwe. Ariko uharanire kugororoka, uharanire gukizwa, kwezwa no gutunganira Imana kugira ngo uzoronke ingeri itagabanije mu bwami bwo mw'ijuru. N'ano majambo rero dusenga Imana mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise atubwiye yuko abacunguwe bo mu moko yose, mu miryango yose, mu ndimi zose bazokoranira imbere yawe baririmba, batazira, bahimbaza. Natwe abumvise kino kiganiro twipfuje kuzoba muri ico gikorane, niyo mpamvu tuvuze ngo Mana tubabarira ibyo tutazoba muri ico gikorane, ibyo mu majambo, ibyo mu ndabo, ibyo mu ngendo, ibyo mu ngeso, ibyo mu nyifato. Hanyuma tugirire ubuntu uduha kuguma muri uno mugwi w'abacunguwe, tuzobane nawe ibihe bitazoshira, dufise amashami y'ibigazi mu turirimba dutazira. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu ntatusabye tuvyizeye, amen.